Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Umwigeme azwi ku izina rya Niteka Marvera yagira nimero 10 ku rutonde ko azohiganwa muri Miss Burundi y'umwaka 2021. Uwo mwigeme akaba yaraserukira igisagara ca Bujumbura. Impamvu ngo nuko imyaka afise itajanye n'imyaka isabwa. Kwigenekerezo nya 18 Ntwarante uyu mwaka turimwo, igihugu c'u Burundi kizokwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe uguhingura imicafu ikavamwo ikindi kintu co gukoresha. Akazaba ari irya mbere Uburundi buhimbaje uwo munsi mukuru. Icivugo hakaba ari guteza imbere guhingura imicafu n'ingirakamaro mu gusukura ibidukikije. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'userukira ubuyobozi bukuru bw'ibidukikije, amazi n'isuku ry'ibanze mu bushikiranganji bw'ibidukikije, Joseph Nifasha. Yabishikirije mu kiganiro co guhanahana ivyiyumviro vyo kwitegurira uwo munsi mukuru. Ico kiganiro kikaba cabereye mu kigo Sepodirique kuri uyu wa kabiri. Kuri uyu wa kabiri, Melanie Higgins aje guserukira igihugu ca Amerika mu Burundi yagiranye umubonano n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ivyavuye muri uwo mubonano ngo nuko ibihugu vyompi bigiye gukorana kugira ngo abanyagihugu bazoharonkere akoyoko. Emery Ndayizeye yarajejwe ibibazo kuri International University of Equator yatanze imihoho muri ayo mabanga amaze gushikiriza ikibazo c'ubusuma bw'amanota bukorerwa kuri iryo shuri mu burongozi bw'iryo shuri, ariko ngo vyafashwe minenegwe. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, mu gushigikira umukenyezi na cane cane kugira ngo agire amagara meza, kw'ivuriro Solisi riri muri zone Bwiza hatunganijwe igikorwa co gukorera ibipimo abakenyezi na cane cane abafise amikoro make. Mw'ishirahamwe ricungera umutekano ASEC hari ikibazo c'uko bamwe mu bakukuruke basanzwe bakorera iryo shirahamwe bari baronkejwe amakete abarekurira gutaha kuva mu mwaka uheze, ariko kubera ko bari basanze batategekanirijwe kazoza baca bararindira. Bakaba basaba ubuyobozi kubatekerera kugira ngo batahe. Mu mugambi Mera nk'abandi mu ntara ya Gitega, abarenga 13,000 barashima kubera ko bamaze kwiteza imbere. Kubera ku kwezi uwo mugambi ubaha amafaranga 40,000. Vyongeye kandi baronkejwe inyigisho z'ukungene bokoresha ayo mafaranga agire ico bamariye, kuko uwo mugambi uzorangira mu mwaka 2022. Mu ntara ya Gitega, komine Giheta, hari umuntu umwe yitavye Imana ahitanywe n'isanganya ryabereye Inyambeho. Uwo muntu akaba yagonzwe ariko aja kurangura ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Muri komine Makamba, imbwa ziyerereza zimaze igihe zibonekeje zarariye ibitungwa bitaramenyekana igitigiri, harimwo intama, inkoko n'impene.
ubu zikaba zatanguye kurya n'abantu. Abarongozi b'iyo komine baramaze gutanga uruhusha rwo kuzihiga, ariko ngo ntibirashigwa mu ngiro. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Tadeyo Ndikumana ari kumwe na buramatari w'intara ya Gitega bagendeye ku bitaro vy'Ikibuye i Gitega. Ivyo bitaro bikaba bisigaye bifise ibisata harimwo tomografi, angiografi, ultrasonografi n'ibindi. Kuri ubu uzokenera kwivuza kanseri y'amaso, kubagisha imbonero canke ubundi buvuzi bwo aribwo bwose bujanye n'ingwara y'amaso azokwitura ivyo bitaro. Kuri uyu munsi wa kabiri hatangujwe ibikorwa vyo kuzibira ibimanga vyimbwe n'amazi vyotuma ikiraro ca Buyezi kiri hafi y'umugwa mukuru wa Makamba gitemba. Hakaba hariko hakoreshwa ibibuye binini binini. Ivyo bikorwa bikaba vyatunganijwe n'ubuyobozi bukuru bw'amabarabara mu ntumbero yo gusanura ico kiraro. Si ico kiraro gusa, hari n'ibindi biraro vya Mugomba na Rukoziri kw'ibarabara riva Makamba rija Mabanda bizosanurwa. Muyavugwa mu nkuru y'inkino, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB yasohoye itangazo imenyesha ko umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uzohimbazwa i Gitega kuri stade Ingoma, kandi ko kubw'iyo mvo urukino nimero 187 n'urukino 192 yari kuzokinwa ku igenekerezo rya 6 n'indwi Ntwarante w'umwaka turimwo yegejwe imbere. Urukino ruzohuza umugwi Royal FC n'umugwi Interstar rukazoca rukinwa ku munsi wa 4 genekerezo rya 4 Ntwarante saa 9. Nayo urukino ruzohuza umugwi wa Flambeau du Centre n'umugwi wa Muzinga FC rukazoba umunsi wa 5 igenekerezo rya 5 Ntwarante w'umwaka turimwo igihe c'isaha 9. Ni mu gihe ikirangamisi c'inkino y'indwi ya 24 cari casohotse. Iyo ndwi ikazotangura ku munsi wa 4 nyene igenekerezo rya 4 Ntwarante. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze. Ukanka igihugu uhejeje gusambura ubumwe, none abasi igihugu ntimwabonye iyo baciye baruhukira. Imana yacivuga iti sawa banza mujinze, hanyuma nimwiyumvira ko muri abarundi muzoheza mugaruke. None ubu numva neza yuko bariko baravuga bati sure mu gihugu canje c'amavukiro. Muribuka umwana w'icangazi, umwana w'icangazi yaragiye afata itora rwagiwe ngo jego nzobaho ngo ngane na papa, ngo nzocagana na papa, reka rero ngende kwirira nezerwe kuko papa aratunze yampaye gwanje. Mugabo ukeye kabiri yarakenye, arakena gushikaho yipfuza ko yosangira n'ingurube. Aca atangwa kwiyumvira ati aha jewe ndiko niyumvira gusangira n'ingurube, abashumba ba data bariko barya neza cane, nanje raba ingene bimeze. Aca afata ingingo ati jewe ngira ngende kwa data nemere ndabubwire nti naramenje, naracumuye ko mwijuru nongera ngo cumurako, kuko ucumuye ku muvyeyi ubu ucumuye no ku Mana, harya ucumuye ku Burundi ubu ucumuye no ku Mana. Ungahemukira Uburundi ubuhemukiye Imana, Imana nayo irakubaza, Imana irakubaza. Hanyuma rero nabo iyo bicaye baravuga bati ndakumbuye Burundi, ndakumbuye Burundi. Rehera ingene abarundi bariko bararya kumbati, n'abarundi bariko bararya agateke, n'abarundi bariko barotsa akajumpu, n'abarundi bariko barinywera kagwa n'impeke.
nanje inosamira isazi ku menyo. None jewe nkenyere nicare muri aya makungu, reka jewe nemere ngende ngwe mubi wacu. Nico gituma jewe ncambwira abarundi, ingo nta kindi gihugu na kimwe uzoronka citwa Uburundi, kandi n'abazoguhubura akaranga gihugu bakavuga ngo wewe ngo turaguhaye mu bwene gihugu bw'Ububirigi, bazoga bavuga ngo Umubirigi yamuka i Burundi. Ntibazokwiga bavuga ngo Umubirigi w'Umubirigi, Umubirigi yamuka i Burundi. Nukuvuga uzokwa muri Umurundi, akaranga kawe Imana yakuremye n'Umurundi, uzokwa muri Umurundi, igihugu cawe n'Uburundi. Nta kindi gihugu kizokwitwa ic'Abarundi. Kw'isi nta kindi gihugu kizokwitwa ic'Abarundi. Hariho abo mbona bariko bafata inzira bigira muri Canada, umenga baritahiye iwabo. Bazokwa babitwa Abarundi baba muri Canada. Uburundi buzoguma bubomyeko bubahomyeko. Nta kamaro kahari ko gutuka Uburundi, kuko impera n'imperuka urafise igisanira i Burundi. Naho uzotuka Uburundi umenye ko muvyara we ari Burundi, muvyara wa muvyara we ari Burundi. None uremeye mugabo ahari shetani ntibi, ahari shetani ndababwira. Mwese muramwicara muhiri wanyu mukabona iyo muri haziko. Ubu nuko twateye imbere tutakicara mu mbari ngo tuzunguruke. Kera rero twebwe tukiri abana twarazunguruka iziko, umuvyeyi yicaye ngaha agatanga kubacira umugani. Nimwiyumvire nk'umwana umwe aciye agafata grenade agaca yita mu ziko. Nimuvyiyumvire, burya uteye grenade mu Burundi ni nko umwana ateye grenade mu ziko, bari ku ziko bicaye bose. None iko iyo grenade yica Umurundi mwene wabo, ugira ishija kwica umuzungu. Mugabo umuzungu akabwira ngo tera grenade iwanyu, tera ibombe iwanyu, rasuwe iwanyu, isuwe iwanyu, ugaca wemera ngo nuko yaguhaye amahera.